basha bimaze igihe imyaka 3 turi muri aya mazi nta n'umwaka numwe turaronga gahingo abanyagihugu bose ubu asha ubu basigaye batani ibyabo basigaye basaba n'intaro nabo basaba indaro babagaruse mu misi 2-3 baba basubiye gutekera kandi ubu hari hepfo hose bari bamaze no guhunguka ubu bose bamaze no gutekera twabo basubiye kandi guhunga rero twasaba ko leta yo kwikubita gashi ikatugashira mu ngiro ivyo yari yatwemereye bijanye n'idigi kuko atari uko umuntu menga agace kose kazohaba gatwamirwa n'amazi byatangiye mu kwezi kwa kabiri urabona n'ubu niyo tukirida mu kwa kane urabona aho amazi ageze ubu n'amato mu kanyuzo uhavubona n'amato n'imvubu zaba zishika nonga amazu arabomagurika ku munsi ku munsi nakari gasigaye ubu kariko karabomoka imvubu ni danje ubu nta n'umuntu naba bari ngaha kurushi nibagisohoka no mu ijoro kubera iki batinya ku imvubu bahwana nazo mu ijoro ama nikindi nacyo muri aya mazi hazamo ibintu byinshi ingwara nico tosaba rero ko leta yodufasha kabisa irabice yodufasha muri iki kintu nk'umuvyeyi n'ubu ahubwo namwe muko mukorera mu radio mu bidufasha mukatubarizaho bigeze kuko natwe turabaza bakatubwira bariko babitunganya biri mu gutangwa gukorwa n'ubu nituzaho bigeze bijanye n'amadigi bokobo dukorera amadigi byo bavyiza naho tohombera mu mazu ko yabomagurise tosubira gushanura bushasha ntacyo mugabo batugubira bikubita gashi batubakira amadigi